nziza ya Yezu Kristu uko tweshigana rukamweranda. Ku munsi ugira gatatu kuva aho Yezu apfiriye, abigishwa babiri baja mu gisagara citwa Emausi. Kuva i Yerusalemu n'urugendo rw'isaha zibiri. Bagenda baraganira ivyari vyabaye vyose. Bakiganira kandi bongera bagaharira, Yezu nyene arabegera ngo bafatanye akayira, ariko amaso yabo ntiyashobora kumumenya. Arababaza ati, ivyo mugenda muravugana nibiki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Cleofasi aramwishura ati, ni wewe Musa uciye Yerusalemu utazi ivyabaye muri iyi minsi? Nawe ati, vyibiki? Bati, ivya Yezu w'i Nazareti, yari umuhanuzi yakura bose mu kuvuga no mu gukora imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Abakuru b'abasaserdoti n'abashingantahe bacu baramuguze, bamucira urwo gupfa, bagira ko bamubamba ku musaraba. Ariko tweho twari twiziye ko ari we yari gucungura Isirayeli. None bukeye gatatu ivyo bintu bibaye. Hari abagore bamwe mu bacu bahoze ku ruhafu kare, baje kudutera ubwoba. Ntibabonye ikiziga ciwe, yamara baje kutubwira ko babonye abamarayika bababariye ko ari muzima. Bamwe nabo mu bagenzi bacu bagiye ku ruhafu, basanga bimeze nk'uko abagore babivuze, ariko we ntibamubonye. Yezu rero arababwira ati, mwabibura bwenge mwe, nta mutima mugira ngo mwemere ivyo abahanuzi bavuze? None ntikwari ko ngo Kristu arinde ayo magorwa yose kugira ngo ashikire ubunahazwa bwiwe? Ahera rero kuri Musa, ahetura abahanuzi bose, abasiguriye ivyanditswe mu bitabo bimwerekeye. Begereye umuhana bajamwo, Yezu amera nk'ubandanya, ariko baramwinginga bashimitse bati, ngo tugumane ngaha, burije n'izuba ryarenze. Araheza arabakurikira, avyagiye ku meza hamwe nabo, yakira umukate, arawuhezagira, arawumanyura, arawubahereza. Amaso yabo acarakanura, baramumenya, yamara buno nyene acaranyika. Baraheza baravugana bati, erega niho umutima wacu wari wuzuye urukundo aho twafatanya akayira, atubwira ivyanditswe mu bitabo bitagatifu. Muri no saha nyene barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga babandi 11 bakoranye n'abandi bagenzi babo bari kumwe. Bariko baravuga ngo, ni ivy'ukuri umukama yazutse, yabonekeye Simoni. Nabo babaganirira ivyo babonye mu nzira, n'ingene bamumenye aho yamanyura umukate. Iryo ni ijambo ry'umukama. Bakunzi b'Imana, urupfu rwa Yezu rwarahungabanije abigishwa biwe ndetse n'abamukunda bose. Ariko uko babona Yezu, uko bari bamwiteze bamwibaza, siko yarari. We bamubona nk'umwe agwiza imikate, umwe abagaburira bagahaga. Kandi bagira bati, nta wundi mwami uwo muntu atugaburira akakora ivyo bitangaro, none uyundi mwami yova he? Nka kumwe na twebwe tugira tuti, umuntu aduha yoduha igitoro, yoduha amahera ukunuku, yoduha ibi n'ibi dukeneye, uyundi mwami yova he? Twona mwimika. Yezu rero nawe bamubona nk'uyo mwami. Mugabo rero ubwami bw'iwe si ubwo ngaha kw'isi.
kuko icari kimuzanye si ico bibaza, wewe yaraje gukiza isi. Urupfu rwiwe rero rwarabahungabanije, baragira ubwoba, barihebura, baridoga, kandi ngo ivyo vyose ngo ababamvye Yezu twabumvise ngo harimwo abakuru b'abasaserdoti n'abashingantahe. Iryo bara ryaguye, abo bantu ariho bari, kandi nibo boheje igihugu ngo kigire giti nabambwe, barekura umubisha, intungane irapfa. Rero Yezu yarabaye muri Pasika, yarapfuye arazuka. Natwe dutegerezwa kuba muri Pasika ya Yezu, natwe turiko turaba muri Pasika y'iwacu, kuko dutegerezwa kuzopfa. Mugabo none uzopfa gute? Hari igihe kenshi tugira ubwoba bw'urupfu, sivyo none? Ati mbega nk'ubu nopfa. Kenshi ugupfa bagira bati mbega noshikira hehe? Mbega hamwe nopfa ubu noshikira hehe? Abanje vyogenda gute? Gupfa abavukanyi tuvyitegurire twese, hanyuma turondere gupfa neza, turondere gupfira mu Mukama, kuko impera n'imperuka tutegerezwa kuzopfa. Ariko abapfa bapfira mu Mukama bazukira ubuzima budahera. Nyamara abapfa bapfira mu gicumuro batabwa mu muriro udahera, impera si imwe. Rero Yezu bamubona nk'umwami ngo aje gukiza Isirayeli, aje gutwara Isirayeli, kubakurako intwaro y'abaromani. Yamara Yezu yaraje kubakiza igicumuro, yaraje kubapfira. Twumvise amaze kuzuka yuko yabonekeye abigishwa babiri bari mu rugendo baja i Emawusi, mugabo ntibamumenye. Ico bariko baragira kwari ukwidoga, bababajwe n'urupfu rwa Yezu. Ivyo natwe hari igihe Yezu tutamumenya ko ari kumwe natwe kandi agendana natwe. Yezu ari kumwe natwe mu buzima bwacu bwa misi yose. Yezu agendana natwe, mugabo hari igihe tutamubona, twidoga ati tukimyoza, ti Yezu ntubona ubuzima tubayemwo, Yezu ntubona amarushwa turimwo. Ntitwigere tubona yuko muri ubwo bubabare turimwo ari kumwe natwe. Ati Yezu ntubona ibi tubuze. Muri ivyo vyose bavukanyi, Yezu ari kumwe natwe, hasigaye yuko aduhumura amaso tukamubona, tugakanura. Ahandi ho urupfu rwiwe n'izuka ryiwe hari igihe tutavyakira, mugabo vyarabaye. Abigishwa rero b'i Emawusi bagenda bidoga kubera urupfu rwa Yezu, mugabo Yezu yarabiyeretse amaze kumanyura umukate. Niho babonye ko Kristu ari muzima. None muri iyi nkuru nziza, ico twotahura twozirikana n'urwo rupfu rwa Yezu, ko Yezu agendana natwe, ariko kandi ko umwijima utegerezwa kuzotsindwa. Uko bigenda kose umwijima uzotegerezwa gutsindwa, umuco ugakwira isi yose. Ivyo ubayemwo vyose Yezu ategerezwa gutsinda niwamwakira mugabo. Ahandi ho uzoguma uri mu mwijima, umwijima uguhuma amaso. Kandi ikindi ntaco, intwaro zose zirasenyuka, sivyo none? Zirasenyuka. Yezu ukugupfa kwiwe atwereka yuko aza guhindura vyose, aza guhindura vyose. Bamwe bagira bati uyu muntu ntazopfa, mugabo yarapfuye. Mugabo ukugupfa kwa Yezu ntigusa nuko kw'abo bandi bapfira mu kabi.
Yezu rero yarabaye ngaha ku isi, aradukiza, arakora ibitangaro vyinshi, turamwemera. Mugabo amaze gupfa, bamwe turidoga, turihebura. Ico twomenya, twokwama twizigiye n'urukiza rwa Yezu. Naho yapfuye ni muzima. Hari igihe twizera ibitari vyo, hari igihe twizera abatari bo, kandi abo twizera barahinduka. Uwo twari twizeye uno munsi, ejo uzubona yatawe muri yompi, ejo uzubona yahindutse, hari uwundi mushasha. None rero bavukanye, ntidute dutora, ariko twemere inganji ya Yezu. Niyo nganji ikura izindi nganji z'abami bose bo ngaha ku isi. Iyi Pasika ibe by'ukuri Pasika y'umukristo wese. Ububabare turimwo tubone ko Kristo yapfuye akazuka, ko ububabare turimwo Yezu Kristo yabudutsindiye ku musaraba. Tumwemere, hanyuma duhaguruke tuje kumushingira intahe atabwoba. Abigishwa b'Emawusi igihe bahwana na Yezu bari ku kayira bwari bwije. Aho Yezu rero amaze kubiyereka, ntibasubiye kwibuka yuko bwije, ngo barahagurutse baja kumenyesha abandi bigishwa ivyo babonye. Ivyo rero bikatwereka yuko Yezu atwiyeretse, ijoro ntidusubira kuritinya, turahaguruka. Ivyo bidutera ubwoba ntidusubira kubitinya, turahaguruka tugashingira intahe Kristo. None bavukanye, duhaguruke tutidoga, duhaguruke dushingira intahe Kristo, turemeshe abababaye, turemeshe abariko baridoga, tubibutse yuko ati ivyo ni ivy'akanya gatoyi. Nimuhumure, Kristo yaratsinze, Kristo ni muzima, kandi nawe ivyo urimwo, ivyo ubayemwo, Kristo azobigutsindira. Ico usabwe nuko wobona, ico usabwe nuko wokwemera, kuko uwo mwijima, ivyo bibazo biraduhuma amaso. Mugabo Kristo niwe aduha kubona, tugahaguruka tukamubera umwigishwa, tukaba ivyabona by'urupfu rwiwe n'izuka ryiwe. None bavukanye, ntihagire ikidutera ubwoba, ntihagire ikidusubiza inyuma, ariko tube vy'ukuri aba Kristo bashingiye intahe izuka rya Kristo. Amagorwa n'ububabare turabicamwo, kandi hari igihe tubiterwa n'abantu, tukabiterwa ndetse n'uwitwa ko ari umugenzi, tukabiterwa ndetse bose babona, abashinga ntahe, abakuru babona, abo bose bagahora. Mugabo Yezu bavukanye ni muzima. Urupfu rwiwe rero ntirudusigemwo imvune, ariko rutwereke yuko urukiza atahandi turukura atari ku musaraba. Kugira ngo dushobore kuzuka, kugira ngo dushobore gutsinda, nuko dutegerezwa guca ku musaraba. Yezu rero nkuko yaciye ku musaraba agatsinda, natwe tumwemeye tukamwizigira, tuzotsinda kumwe nawe. Amen.